vyabaye no ngaho honyene turabona yuko ibintu vyo gusotora abapolisi no kubagirira nabi biza biragomba kuba umugenzo. Twotanga n'ubundi burorero bushika kuri butatu aho ku munsi wejo nyene muri zone ya Buyenzi nk'igihe c'isaha 2 z'ijoro hariho abapolisi bari bagiye kubuza bamwe banywa ibiyayuramutwe bita fayiro, hanyuma umwe muri bacarirabika ariko bamufashe nawe nyene agomba kubugwanya abapolisi bagomba no kubatuririza ico bariko barakoresha mu kunywa ivyo biyayuramutwe. Umwe mbere yari yafashwe muri bo yaciye yameze nk'ubirabika mu nyuma acaratoroka, akaba mbere yagiye atwaye n'igikoresho kijya co bita menote babohesha inkozi z'ikibi. Hanyuma akandi karorero twotanga ni ejo nyene mu Kamenge nk'igihe c'isaha 3 z'ijoro aho umupolisi yatemwe umupanga n'inkozi z'ikibi, abagirizwa ubwo bubisha naho nyene barafashwe. Twotanga n'akandi karorero aho muri komine ya Matongo aho ni mu ntara ya Kayanza ku munsi w'Imana ku mugoroba nk'igihe c'isaha 12 aho naho nyene hariho ikindi gisongerezi cari ku kazi kaco ka misi yose catewe no gwaruka umugwi w'abantu naho nyene baramukubita bamugirira nabi. Ibi rero tukabona yuko ari agasotoro k'abantu bamwe bagirira abajejwe umutekano, tukabasaba ko iyo ngendo boyireka kuko ari ingendo inyuranye n'amategeko. Tukibutsa kandi yuko abapolisi bafise uburenganzira bwo kwivuna mu gihe cose batewe cyangwa habonetse ikintu giye kubagirira nabi basanzwe bari ku kazi kabo ka misi yose. Ikindi twovuga nuko ivyo vyose biva ahanini ku kutubaha no kubahiriza amategeko n'ingingo ziba zafashwe. Tugasaba rero bamwe n'abandi ko bo kubahiriza amategeko. Umuntu bababwiye bati kirazira kuja ngaha no kuvuga yuko iyo ngingo iba yafashwe ari uko babonye koko iri mu bihungabanya umutekano kandi iba yafashwe ku neza ya bose. Ntitwumva rero kungene abantu boshaka kurenga ku mategeko n'ibigirankana bakaza gutera abapolisi bariko bakora akazi kabo batumwe kandi bariko bagakora neza gushika aho bitinda bikavamo mbere n'urupfu kuri bamwe.